Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yongeye kwemeza ko abahuza ibitsina babisangiye bagomba gushirwa ku mugaragaro bagaterwa amabuye, kandi yemeza ko yiteguriye no kwicwa, ariko ibyo bintu ntibizigere bigera mu gihugu ciwe. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bijyanye n'iyo ngingo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye n'uyu munsi avuga ko abahuza ibitsina babisangiye bagomba gushirwa mu kibuga amaze bagaterwa amabuye. Twabateguriye kandi amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu Kirundo, aho abadatanga intererano yo ku ngufu bategekwa bakatanterwa ubwoba ko bagomba kwicwa mu minsi iri imbere, kuko iyo ntererano iriko iregeranwa n'umugambwe wo ku butegetsi CNDD-FDD, kuko Reveriyano ari hafi kuhaza. Akaba ariyo mpamvu abatariko barayitanga bababwiye ko bagomba kwicwa, kandi ko bagomba kubura ibintu bya ngombwa mu gihugu cabo. Ibyo byose nyine bikaba bivugwa n'abarundi bashavuye, kandi bavuga ko baruhijwe n'intwaro ya CNDD-FDD imaze igihe kitari gito ikandamiza abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu Burundi, aho ibintu bitaba byoroshe na gatoya mu mugambwe uri ku butegetsi, aho benshi bibaza ko igihugu gitwarirwa, benshi bakavuga ko atariho gitwarirwa, benshi bakemeza ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cyane, ariko ko hari abantu bashaka kugira gusubiza ibintu ku murongo, byose nyine bikozwe n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, mu gihe abarundi batari bake bemeza ko n'ubundi igihugu kitazigera gikira kirongowe na CNDD-FDD kubera inyifatire y'indongozi zikomoka muri uwo mugambwe, aho benshi bemeza ko abakomoka muri uwo mugambwe badakorera abarundi, ahubwo bakorera akarwi gato kamaze igihe kinini gapfukamye mu nda abarundi. Byose nyine tugiye kubashikiriza, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, kanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yongeye kwemanga aho ahagaze ko ashigikiye ako abahuza ibitsina babisangiye bokwicwa, nk'uko yari yabivuze muri Kigarama 2023. Akaba ari n'ingingo yateje uruhagarara, aho benshi bavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye atarakwiye kuvuga ibyo, ariko nawe kugira ngo abereke ko ibyo yabivuze akomeje, nawe yongeye kubishimangira, aho yavuze ko abahuza ibitsina babisangiye mu gihugu cyiwe bagomba guterwa amabuye, kandi akavuga ko yiteguye no kuba yagirirwa nabi kubera icyo gikorwa avuga ko kitakigera kibera ku butaka bwiwe. Yabivuze mu gihe hariho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi, anamenyesha ko yiteguriye amabi yose yokorerwa kubera aho ahagaze kuri ico kibazo. We na leta yiwe ngo biteguriye kutizera imfashanyo ziva hanze, kubera ko abazitanga babanza gutegeka ko abahuza ibitsina bisangiye bemererwa mu gihugu cabo. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko n'ubundi bamaze igihe kinini bataronga nka imfashanyo, akaba ariyo mpamvu avuga ko yiteguriye kuyiheba, kandi akavuga ko yiteguriye no kwicwa kugira ngo iyo ngingo ntizubahirizwe mu gihugu arongoye. Ibyo nyine yabivuze ku munsi w'ejo ubwo bariko barahimbaza umunsi wahariwe abakenyezi. Tuvuye kuri ayo makuru arebana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje, amakuru yacu tabandanize mu Kirundo, aho abarundi batari mu mugambwe uri ku butegetsi bariko baraterwa ubwoba, bakavuga ko bashobora no kwicwa kubera ko banze gutanga intererano yo kwakira umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo.
abadatanga intererano yo ku ngufu baraterwa ubwoba ko bazokwicwa muri komine Ntega. Abanyagihugu muri zone Murungurira muri komine Ntega batemeye kuriha intererano yategetswe na musitanteri n'umunyamabanga w'umugambwe CNFD muri komine bariko baraterwa ubwoba ko bazokwicwa byanze bikunze nibadatanga iyo ntererano. Biri ko bikorwa kubera urugendo umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara yimirije kugira muri iyo zone. Iyo ntererano yatangwa mu bifungurwa canke mu mafaranga. Badutegetse gutanga intererano y'ibifungurwa canke y'amafaranga n'imiburiburi ibiro 2 by'ibiharage canke by'umuceri canke ibiro 3 by'ibigori. Ku mafaranga abanyagihugu bategerezwa gutanga n'imiburiburi ibihumbi 2 kuri buri muntu adafise amikoro kuko abandi batanga ayaruta ngaho. Bimenyeshwa na nyirurugo yemeza ko yatanze atabishaka kandi ko yatewe ubwoba ko nadatanga azicwa. Kubw'ibivugwa na musitanteri wa komine Pierre Mbanzabugabo, iyo ntererano yari igenewe kwakira umunyamabanga w'umugambwe ku butegetsi mu ntara nshasha Butanyerera yategerezwa kugira urugendo muri iyo komine mu mpera za Ruhuhuma. Urutonde rwirabura ku babyanze. Ingo zose zategerezwa gutanga zari ku rutonde. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, abakuru b'imitumba muri zone Murungurira, abarongoye ubucimbiri co cimwe n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi ku mitumba bari bajejwe kwegeranya iyo ntererano. Urugo rudatanze na kimwe rwandikirwa ahantu. Amajambo y'iterabwoba yaravuzwe n'izo ndongozi zikita ababyanse ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bakarahira ako bazabakorerako. Niko umwe mu banyagihugu yamenyesheje kandi avuga ko bari mu bwoba bukomeye cyane. Banatubwiye ko bizotungora kuronka impapuro mu ntwaro ku batatanze izo ntererano. Niko umwe mu biraba ashimangira kandi akavugana akababaro gakomeye cyane. Igitangaje kubwiwe nuko gushika ubu abataratanga baguma bategekwa guha ibyo bategerezwa gutanga kubajejwe kubyegeranya. Babwirwa ko bari ku rutonde rwirabura. Abagowe cyane ni abakomoka mu mugambwe seneri umaze umwaka wose uhura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amasoko muri zone Murungurira, umwe mu mazone afise abanywanyi benshi ba seneri, amenyesha ko imiryango yose y'abanywanyi ba seneri iri kuri urwo rutonde rwirabura. Abanywanyi b'umugambwe seneri nibo baronderwa cyane. Ubumengo bose bari bahimirijwe kudaterera. Niko amasoko yacu amenyesha. Amasoko yacu muri komine Ntega ko hari gushamirana gushobora kwaduka hagati y'imbonerakure, abanywanyi b'umuhare w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'urwaruka rwa seneri, umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi kandi umugambwe utinyitse cyane kugeza naho intwaro yiyumvira kuwusambura. Muramaze iminsi mubibona ko ibikorwa by'umugambwe seneri byose byahagaritswe ku gataka k'u Burundi. Nk'uwo yakuriye muri quartier yafatwa nk'iy'abatutsi, byaramworoheye cyane gushikira amakuru y'ingirakamaro yafashije bitari bike mu bijanye no gukomeza urugamba rwa CNDD-FDD. Uwo nawe akaba ari Wiri Nyamitwe yigeze gutazirwa Bakame. Amakuru dufise avuga ko mu ntango za 2006 ababona kure muri CNFD bari bamaze kubona ko ibintu bitifashe neza mu burongozi bw'umugambwe, ariko kubera bari bamaze kubona uko indongozi zabyifashemwo igihe ibihuhusi nk'ibyo byaba mu bihe by'urugamba, benshi bagumye baremye n'ubwo ubwoba butabura. Batanga akarero ko igihe haba kuvangura k'uburongozi bwa CNFD n'uwari umuhari wa Leonard Nyangoma byahungabanije umuhari, ariko kubwo ubutware bw'indongozi basubiriye gukora neza umuhari urakomera. Hageze kuvangura na Jean Bosco Ndayikengurukiye hoho byaraciye ivutu abatari bake, ariko n'ubundi uburongozi bubyitwaramo neza nubwo bitabuze ibyo bisiga byangije. Ibiganiro byarusha byo muri bibiri byo byaje bisenyura rwose umuhari, kuko uretse imikenyuro yari ibirimwo n'amajambo yo gusambura imihari yagwana yari abiherekeje. Abagwanyi benshi basa n'abarushe abandi barambiwe kuko
bari bamaze kuhatakariza abavukanyi babo batari bakeya. Mugabo n'ubundi uburongozi bubyitwaramo neza bugumiza umuhari ku murongo gushika habonetse inzira irashe yo kuyaga n'ubutegetsi bwari buhari uko hohagarikwa intambara ku neza y'abarundi bose no ku neza y'akarere Uburundi burimo. Ubwo bunararibonye bw'indongozi za CNFD aho zarokoye umuhari mu bihe bitari byoroshe by'urugamba nibwo bwatumye umugambwe upfunywa ntiwapfa muri 2007 bivuye ku bukunzi bw'inda bwabo umugambwe wari wizeye ngo bawuserukire mu bibanza by'iteka by'igihugu. Nubwo abansi b'umugambwe bari bamaze gutangura kwirenza imibindi y'urukanwa ko bashoboye gusambura umugambwe mu gutiza umuhoro abakunzi b'inda bari bawurimwo, uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD bwarabyitwayemo neza mu kwanka ko umugambwe wicamwo amashami nk'uko byagenze mu bihe by'urugamba. Integuro ica iba iyo kunyinyurana n'ayo masiha n'ibisuka byari byinyegeje mu mugambwe ariko bikorwa mu rupfasoni, ubwitonzi n'ubukerebutsi ntangere atagusenyura impome n'ibisakarazo by'umugambwe. Mu ntango abagumyabanga benshi barahagaze ku ruhande rw'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD kuko aribwo bwariko buharanira iyubahirizwa ry'amategeko mu gihe abakunzi b'inda bariko barayahonyanga ku rugero rukomeye cane. Niho uburongozi bw'umugambwe bwasaba abatari bake kunyegeza inzara kugira bashobore urwo rugamba rutari rworoshe. Muri abo basabwe guhindura umwambaro wabo harimwo Willy Nyamitwe. Nk'abandi benshi yaramenyekanye ko yari mu baterekwa amanyanga yariko akorwa n'akarwi k'abatobyi bari barongowe na Petero Nkurunziza. Ako karwi kaciye kamushira mu murwi umwe n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajabu nk'abasangiye dosiye yo kugurisha indege Falcon 50. Niho umukuru w'umugambwe yamusaba kwiyorobeka bivanye n'ibikorwa yashaka kumutuma, bica byitwa ko yahemukiye abaharanira iyubahirizwa ry'amategeko kugira ko ako karwi gashobore kumwizera. Amakuru ajanye niyo ntahe duheruka kuhabwa avuga ko Hussein Rajabu ubwiwe ari we yatumye Willy Nyamitwe ngo aje gufata amashusho mu iperereza ku ihohoterwa ryariko rikorerwa Domicier Ndayizeye yahoze arongoye Uburundi na Alphonse Maria Kadege yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu bari baremetanirijwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Kwari ukugira hazoboneke ibyagirije bikwiye bizokwerekana ubube gito bwaranze ubwo butegetsi imbere y'ubutungane. Ico gikorwa Willy Nyamitwe nticamugoye kuko yari asanzwe yaragikoze igihe CNFD yari irikiri ku rugamba. Uko yerekana ko ukwiyorobekanya abishoboye niko Hussein Rajabu yamufasha kwegera cane Petero Nkurunziza kugira yizerwe hanyuma bimworohere gushika ku ntego yari yamujanyeyo. Amakuru dufise avuga ko nk'uko uburongozi bwa CNDD-FDD bwamye bubikora bwakunda gusaba ko haba ifatwa ry'amashusho n'amasanamu mu bikorwa bidasanzwe kugira bizobe icibutso n'icigwa kurunganwe ruzokurikira. Aya makuru abandanya avuga ko igihe systeme ifata ingingo yo gukuraho amaboko Generali Adolphe Nshimirimana, Hussein Rajabu yasabye Willy Nyamitwe ko yotegura ifatwa ry'amashusho n'amasanamu nk'uko yabigize mu iperereza hahoterwa aba bategetsi twavuga haruguru. Aha ngo Willy Nyamitwe yaciye arondera umwizigirwa yakora ico gikorwa neza, niho yahitamwo umunyamakuru Esidarasi Ndikumana ukorera ikinyamakuru c'abafaransa RFI. Uwo munyamakuru yashitse harya mu Kamenge imbere y'igihe afise ibikoresho bifata amasanamu n'amajwi gushika igikorwa kirahera. Mu bari bahagarariye ico gikorwa bo mu iperereza baramufashe baja kumubaza wamuhaye amakuru y'ibyari byateguwe kuba kuko basanze yahashitse kare ibyabaye byose yabikurikiye neza cane. Ngo Esidarasi Ndikumana yararahiye ararengwa ko atanumwe yamuhaye amakuru ahubwo byahuriranye nuko yariko ararengana aca afata amashusho y'ico gikorwa cariko kiraba. Mwiperereza baramubashije ingene yari kuguma afata amasanamu abandi bose bahundagaye abandi bakayanyaga, ariko aguma abemeza ko kwabaye ukurya umutima amenyo. Aho hose yabazwa ariko araborezwa igufa mugabo ashaka gukingira isoko ryiwe ryamuhaye ayo makuru kuko kubwe Esidarasi Ndikumana byari bigoye kumenya aho uwo canke uriya bahagaze.
ngo Darasi amaze kurengerwa nuko kuburezwa igufa yibwiye ko mu gucungura agatwe kiwe yovuga wamuhaye amakuru ari we Willy Nyamitwe we nk'ukomeye aza kumenya uko yiregura. Niho Darasi yabwira abari bamufashe ko amakuru yayahawe na Willy Nyamitwe. Abari bamufashe bagwa mu gahungwe, bamubwira ko niyaba ababesha baca bamugandagura. Niko kwakura Willy Nyamitwe bamubaza ko hari ico azi ku munyamakuru Darasi Ndikumana. Willy Nyamitwe aca ababwira ko nyabuna bibokingira Darasi kuko ibyiwe bizwi muri systeme, bagira ko bamujana kwa muganga kugira avurwe aho yari ayaborejwe igufa. Baca bamurondera inzira asohoka igihugu kuko iyo yari afise amashusho yari akomeye cane muri systeme. Ubwa Darasi Ndikumana ngo yari yicaye arindiriye ko bamuheraheza, aza abona abari ko baramuhohotera izosi nibo bamutabaye. Niho yamenye ko ibya systeme ya politike y'u Burundi ari ibisigabwenge kandi ko ihambaye. Umwe mu basirikare bari aho yemeje ko ubwiwe yiboneye Willy Nyamitwe na Generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika baje mu muduga waje inyuma ya kirya gikorwa mu gihe ibisiga byose byari bikiri aho ngaho, ngo kwari nko gusuzuma ko igikorwa cagenze neza. Ubwiwe ndakugarika niwe yategetse ko mu bari bajejwe umutekano Adolphe Nshimirimana atari yapfuye batomuhohosha. Ibyo bita hwe. Mu mwaka wa 2014 hageze aho Willy Nyamitwe aba umwizigirwa adasanzwe wa Petero Nkurunziza. Nyuma yo kuva mu mpimba kwa Hussein Rajabu yabwiye Nyamitwe ko yomuronderera umwizigirwa yofasha mu kuja gusigurira amakungu ububi n'ububisha bw'ubutegetsi bwa Nkurunziza yitwaje amadosiye yari ayibanga ry'urwego rwo hejuru cane top security, ariko akaja kubisigura yambaye umwambaro w'ubutegetsi. Willy Nyamitwe yabwiye Hussein Rajabu ko bitoroshe kuronka uwo yakwizera atopfa kumena amabanga y'amayobera yoba yabonye canke yumvise, ariko aca amubwira ko uwo yokwizera ari mukuru we Ale Aime Nyamitwe, mugabo ko bitokoroha uko yokwinjira mu butegetsi. Amakuru avuga ko Hussein Rajabu yabwiye Nyamitwe ko we yoja kwiyumvisha ico gikorwa mwene wabo Addis Abeba muri Ethiopia, nayo ibyo kumwinjiza muri leta yari kuzabyikorera. Uduhaye amakuru avuga ko ibyo kwinjira ubucanke uriya mu butegetsi Hussein Rajabu byamye ari ibintu byoroshe kuva bakiri ku rugamba kuko yabikorana ubwenge budasanzwe. Ngo mu bihe by'urugamba byarashika agaha amabwirizwa indongozi zimwe z'abagwanyi bakaja kuba mu makambi ya gisirikare y'u Burundi bakahamara iminsi bitwa ko ari abategetsi mu gisirikare cy'igihugu kandi ari abagwanyi, bikaba byaba byakozwe n'ibihangange mu gisirikare ca kera Fabo babivuganye na Hussein Rajabu kugira bashobore gushikira amabanga adasanzwe y'itunganywa ry'urugamba. Ngo n'igihe Hussein Rajabu abiviriye mu mpimba ingendereza rirongowe na Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve Nkurunziza yarahamagaje inama yo kwiga uko bomenya aho Hussein Rajabu ari, ibyo akora n'ingene bomufata canke bakamugandagura. Nkurunziza yararakaye cane kandi akarira Steve ko ataco ariko arakora mu guhiga Rajabu. Steve nishavu n'akantu by'ukuba Nkurunziza ariko amutuma guhiga uwo Steve afata nka se wiwe. Yishuye Nkurunziza ati wewe uwo mu gutuma uwo muronka. Ngo igituma Steve afata Hussein Rajabu nka se nuko kwakirwa no gufashwa neza kwa Etienne Ntakarutimana ku rugamba byavuye ku rwandiko se wa Steve yandikiye Hussein Rajabu amusaba ko yomurabira umuhungu kuko se wa Steve yahoranye na Rajabu muri Parepihutu mu myaka ya za 80. Iyo nyifato ya Steve yo gukarira Nkurunziza yatumye iyo nama ica ihagarara. Nkurunziza acakeka ko Steve ari ku ruhande rwa Rajabu na rijya Hussein Rajabu yasohowe ibohero n'inzego z'umutekano harimwo iperereza. Hakaba hari haheze iminsi 5 gusa Nkurunziza arihaye Steve ngo arirongore. Niho Nkurunziza yacategura kumukura. Steve amaze kubimenya yaciye abimenyesha Hussein Rajabu ko umwanya wari wose ashobora gukurwa ku burongozi bw'iperereza bivuye ku nyifato yagize.
uri Rajabu aramwibutsa ko we n'abandi yababujije gushira amarangamutima mu bikorwa yabahaye bakwiye kubaha umukuru w'igihugu kugira ntibikekwe. Amakuru avuga ko Hussein Rajabu yaciye abwira General Ntakarutimana Etienne ko agira arabe uko amusubiza mu kazi agasubira kwizerwa na sebuja Nkurunziza. Bukeye Steve yaronse akavideo kamara amasegonda 25 kerekana aho Hussein Rajabu yari ari mu gisagara ca Dar es Salaam mu Kaguriro supermarket. Rajabu acamubwira ko ako kaza kumusubiza ku kazi akereke Nkurunziza kugira ngo aze kumusubiza mu kazi. Ngo ntibyatebye General Steve yakura Nkurunziza amubwira ko ahejeje kuronka amakuru yaho Rajabu ari. Ubwo nyine Nkurunziza yakorotse kuba vuba ava Ingozi amanuka i Bujumbura. Steve amwereka ko kaka video ngo Nkurunziza yakarabye iminota 30 aguma asubiramwo araba. Ngo yaciye ahaguruka aryohewe cane aca aha ukuboko Steve amubwira ati ibi nibyo mba nshaka ko mu nkorera, ahubwo nibakongere uburyo kugira ibikorwa bibandanye bigenda neza. Nguko uko Hussein Rajabu yasubije Steve icizere ca Nkurunziza. Uko niko byagenze no kuri Ale Emi Nyamitwe mu kuba umushiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kandi atarazwi mu mugambwe CNFD kugira akore igikorwa twavuze aruguru. Amakuru avuga ko Hussein Rajabu yari yabwiye Wiri Nyamitwe na mwene wabo ko akazi nikahera Ale Nyamitwe azoca yisubirira iyo yahora mu gihugu ca Ethiopia ko azoca asubirizwa. Ngo ibyo nabyo mu kubikora Hussein Rajabu yatumye uwufata amashusho y'ikiganiro cibanga Aime Nyamitwe yariko agiranira na bamwe banyaburaya avuga ububi bw'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Kuri za dosiye zibanga Rajabu yari yamuhaye ayo mashusho, Rajabu aca ayaha uwo yashaka ko Nkurunziza yoca atangura kwizera bivanye n'ibyo yashaka kumutuma. Akazi ka Aime Nyamitwe gahera uko hatangura akuwundi mugabo biguma bibera mu kibuga kwa Nkurunziza atabizi. Amakuru abandanya avuga ko Hussein Rajabu yari yabwiye Wiri Nyamitwe ko azamushikana aho ari we abwira Nkurunziza ico akora canke areka aho atawundi mutegetsi numwe mu gihugu azoba ashobora kuvuguruza ico Nyamitwe yabwiye Nkurunziza. Ngo ngaha kwari ukugira Rajabu ashobore kukinga ingaruka mbi z'ingingo Nkurunziza yafata yongorewe n'abandi bantu bashaka guhungabanya igihugu n'umugambwe ariko Nkurunziza atabizi. Ngo hariho integuro nyinshi Wiri Nyamitwe yasubije inyuma Nkurunziza yaba yavuganye na General Ngiyi Bunyoni zaba zigamije guta Nkurunziza mu kaga kugira Bunyoni ashikire ubutegetsi. Harageze aho Wiri Nyamitwe umunezero w'ico cubahiro umurenga aragera aho abyigamba mu bantu ko ari we wenyine mu Burundi bwose ashobora kubwira ikintu umukuru w'igihugu akakireka canke akagikora atabanje guhanuza uwundi wari wese. Ati nico gituma njewe ndi Bakame. Ayo majambo yarashikiriye General Ngiyi Bunyoni aramubabaza cane kubona hari umusivile ashobora kuzibira ibyo yavuganye n'umukuru w'igihugu. Iryo shari rya Bunyoni kuri Nyamitwe ryatumye Bunyoni ategura kugandagura Nyamitwe ku wa 28 Munyonyo 2016 hafi y'urugo rwiwe. Imana irakinga akomereka ku kuboko gusa. Amakuru avuga ko muri systeme hafashwe ingingo yo kwigizayo Nyamitwe kugira ntiyakenerwa azogarukanwe ku rubuga nka mushasha. Kurungikwa guserukira Burundi mu gihugu ca Ethiopia nukubika ikarita ishobora gusubiza kandi isobora kugaruka umwanya n'umwanya. Amakuru avuga ko hari telefoni yavuye ahantu hejuru cane yategeka uko Wiri Nyamitwe ategerezwa kuja Addis Abeba byihuta hatarafatwa izindi ngingo. Inkuru zivuga ko Hussein Rajabu ashaka kuzikora ku muntu mu minsi iri imbere, hari ukuntu abanza kumuzimanganya ku rubuga rwa politiki akaja gutegurwa akagaruka bushasha atawubyiteze. Ibyo nyine akaba ari byo biri kuvugwa muri no minsi, aho benshi bemeza ko Hussein Rajabu naho ubutegetsi bwa Gitega bwemeza ko yapfuye, ariko Hussein Rajabu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere yubake umugambwe n'igihugu, mu gihe boneka neza ko muri no minsi abategetsi nka bose bari mu gihugu c'u Burundi bwose ibyo bariko barakora ari uguhamba igihugu n'umugambwe muri rusange. N'amakuru tuba turiko turatohoza
atandukanye tukayanyuza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.